DJ Classic FM ikiraro cy'abadandaza n'abagura nawe urindiriye iki? Number 1 radio station. Wa undi ngo gato karakura ufise societe, imangazine, cafetaria, restaurant, ishure cyangwa ikindi kintu cyose usanzwe ukora ufise ibyo udandaza ukifuza ko abantu ibihumbi baraba bimenye mu kanyisase, nyaruka kuri PJ Classic FM tuguze n'isinzi ry'abakiriya banyutse kugura ibisa n'ibyo udandaza mu mwanya muto kandi no giciro kitavuna, tumenyekanisha ibintu byanyu bice mu bigano bikunzwe cyane nka Shuka Kare, Classic Sport, Classic Vibes, Sport Zone n'ibindi. Ufise icubaza twakure kuri numero 68 amajana 10 68 910 910. PJ Classic FM ikiraro cy'abadandaza n'abagura nawe urindiriye iki? Number 1 radio station. Wa undi ngo gato karakura ufise societe, imangazine, cafetaria, restaurant, ishure cyangwa ikindi kintu cyose usanzwe ukora ufise ibyo udandaza ukifuza ko abantu ibihumbi baraba bimenye mu kanyisase, nyaruka kuri PJ Classic FM tuguze n'isinzi ry'abakiriya banyutse kugura ibisa n'ibyo udandaza mu mwanya muto kandi no giciro kitavuna, tumenyekanisha ibintu byanyu bice mu bigano bikunzwe cyane nka Shuka Kare, Classic Sport, Classic Vibes, Sport Zone n'ibindi. Ufise icubaza twakure kuri numero 68 amajana 10 68 910 910. PJ Classic FM ikiraro cy'abadandaza n'abagura nawe urindiriye iki? Number 1 radio station. Wa undi ngo gato karakura ufise societe, imangazine, cafetaria, restaurant, ishure cyangwa ikindi kintu cyose usanzwe ukora ufise ibyo udandaza ukifuza ko abantu ibihumbi baraba bimenye mu kanyisase, nyaruka kuri PJ Classic FM tuguze n'isinzi ry'abakiriya banyutse kugura ibisa n'ibyo udandaza mu mwanya muto kandi no giciro kitavuna, tumenyekanisha ibintu byanyu bice mu bigano bikunzwe cyane nka Shuka Kare, Classic Sport, Classic Vibes, Sport Zone n'ibindi. Ufise icubaza twakure kuri numero 68 amajana 10 68 910 910. PJ Classic FM ikiraro cy'abadandaza n'abagura nawe urindiriye iki? Number 1 radio station. Wa undi ngo gato karakura ufise societe, imangazine, cafetaria, restaurant, ishure cyangwa ikindi kintu cyose usanzwe ukora ufise ibyo udandaza ukifuza ko abantu ibihumbi baraba bimenye mu kanyisase, nyaruka kuri PJ Classic FM tuguze n'isinzi ry'abakiriya banyutse kugura ibisa n'ibyo udandaza mu mwanya muto kandi no giciro kitavuna, tumenyekanisha ibintu byanyu bice mu bigano bikunzwe cyane nka Shuka Kare, Classic Sport, Classic Vibes, Sport Zone ni Classic Vibes. Classic Vibes. Classic Vibes.
nuko bimeze. Iyi ni classic vibes, murabizi yuko nitwigera tubasondeka. Nice money. Ganyene waka mikrofone kawe bakari ugwara. Kasabe pajo hariya ndabira aka mikrofone ka nice money. Boni bon. Nakumvise. Uranyumva neza? Kumva. Meze neza? Namahoro neza cyane. Calvin. Yes. Yaje kumeze neza. I'm good. Abantu muri kuri Facebook reka ndababwire yuko muri ko murajya show, muri ko muraryoherwa ibintu muri ko murabona. Ibisanzwe. Reka nakubwire yuko ni umuririmbyi BAIN TURO. Umuririmbyi ubona yuko haheze indwi zibiri zonyene canke iminsi igera kuri 14 kuko indirimbo yiwe aherutse gusohora yasohotse igenekerezo rya 2 kwezi kwa 5 2025. Indirimbo yise mu maso yawe. Indirimbo ubona yuko ifise vyinshi isiguwe uyiravye muri video naho bokuramwe amajwi ushobora kwibwira ivyo ari kararirimba. Indirimbo ubona yuko abantu bose bavuze bati iyi ni comeback imeze neza kuri BAIN TURO. Aho ni nyuma yaho BAIN TURO yari yasohoreye indirimbo ari kumwe na Birafa, indirimbo novuga yuko zigera kuri 3. Izi ni indirimbo zari muri EP. Bona yuko ni BAIN TURO urubuga rwe rwa YouTube kugera kuri uno munsi rumaze kugera ku bantu bagera ku 35,000 n'abandi barenga 500 barukurikirana. Ariko kandi umuririmbyi BAIN TURO mfise témoignage cyangwa inkuru yuko yigeze kuba aronka ubutumwa bwiza buvuye kuri Legend Big Fizzo vuga ati BAIN TURO umuririmbyi azi kwandika cyane. Uno munsi ni BAIN TURO turi kumwe mu kiganiro Classic Vibes. Ariko kandi akabijya nuko umwigeme mwabonye mu ndirimbo mu maso yawe, bakoranye mu ndirimbo mu maso yawe, yaje nko mu video vixen. Mu video vixen mumenyereye cyane mu ma video menshi mwakunze, nawe nyene yaje yaduteye iteka araza mu kiganiro Classic Vibes. Mbega ninde? ya Ayo Turo Wagwa. Meze neza. Ndashima Imana. Yego. Karibu cyane muri Classic Vibes. Murakoze cyane. Twizere ko meze neza. Umukama ndamushima. Kamura mushima. Yego. Ariko kandi ni nice sky cyangwa sky nice. Ndabizi. Bamwita Spy Drizzy. Kuvuga urabizi. Nice, umeze neza? Sava, meze neza. Wisanze byaje gute kugira ubusangizi na n'uyu mugenzanje dukorana? Aho turabo wavutse mbere. Ubundi azoba ari kopi. Seninde, sha. Nice man. Yo. Azakarinde yavutse imbere y'uwundi. Tugiye kubiraba. Nice. Tugiye wanje OG. Abavyeyi bampaye. Voilà. Mugabo Nice Sky ni izina yiyise. Umve? Sizina yiwiwe. Hacaba kintu cyitwawe yagize Nice nge dusangiye twese. Hama we ashirako Sky. Je nashize ko money. Jaka nongeye ko ni money. Ego.
Nico niyo tandukaniro rihari. muri make ngasha numva yuko umwe akunda amahera undi akunda ijuru Sky. antuka ijuru tugomba kurijamwo byanka bikura ugenda umukunzi wa ubu yakunda amahera umukunzi w'amafaranga nawe ahiwe azoja naho haramuhindiri nice sky canke sky nice twizere komeze neza Drizi kiretse ubwoba gusa numva ndiko ndajugumira ukuntu wicaye ibibazo vraiment ngo udutera nta mwanya munini dufise nta bibazo byinshi mbaza Ngiye gushirwa hari amakrime karibu cyane muri classic vibes muri isanze aha niho murabizi high vibe hariya ku majobu bigenda neza amahoro menshi cyane ahubwo dukubite tubangura kugira ngo tunyarukire ariko nawe ndabibutse yuko nawe usanzwe uri umugenzi wanje nyene hariya muri aka kazi ariko ubundi nanjye mu mashurwe yanjye usanzwe ukorera nyene hariya kuri Buja TV barayizi ese murayizi mwawe muzi ko ndayihora kandi nawe nawe byarayigoye kugira yubake izina muyubahe ya na cyane cyane kazi karagenda neza sava karagenda abakunzi ba Buja TV nibazaye ko nabo bari ku mwanya ariko baratwumviriza na cyane cyo kimwe n'abakunzi ba PJ Classic iragira iri ku mwanya kabisa bivuze iki kuba wicaranye na BAIN TURO mu kiganiro kimwe bimubwiye iki nice sky navuga ati niteka ridasanzwe cyane kuba twicaranye nga mu kiganiro de plus de ça nyene n'iby'agaciro biranasa neza kandi birasa neza wowe wabibonye Turo Oui. Nice Sky canke Sky Nice ni umuntu ki kuri BAIN TURO ewe n'umubyeyi mu uyarandetse bya bintu byakomeye si bya bindi batubwira ngo umwana w'umuhungu ngo ntakura imbere y'umukobwa yamara umwana iminsi yose ni BAIN TURO ubona yuko ntitwirengagiza amakuru menshi yigeze kuvugwa haba ku marezo sosiyo nta mwebwe nyine mwaranavyemerera muvuga yuko muri kumwe mu rukundo ariko mu nyuma tuza kumenya yuko bisa n'ivyarangiye ariko no munsi ndetse kiriya gihe byavugwa yuko muri mu rukundo nta munsi twigeze tubona mukoranye indirimbo mu video vixen nugiruwe shega Drizi yarasohotse ninde ari muri finya none niyutse katoto kakigotwa finya uno munsi BAIN TURO yagarutse na Nice Sky mu ndirimbo mu gihe tutari tuherutse kubona basa n'abantu bari kumwe mu rukundo. Nice Sky yaje mu ndirimbo ya BAIN TURO nkande bon je navuga yuko ikintu cya mbere byagenze gute kugira umwiyumvire bwa mbere ikintu cya mbere kwanza sinzi ko hari undi muntu byari kunyore indirimbo ya mbere ndirimbye kwanza iri romantic cyane rero sinzi ko byari kunyorohera kuyatinga n'undi muntu gusumbawe ikindi cya kabiri nacyo I think yuko indirimbo ni ikintu kiramba gusumba ibindi rero hari ibintu bwagiye busohoka ntabwo aribwo dushaka ko buba kava uvuze Turo Sky siyo kava dushaka kava iri positive n'abana ariko no kuba mwaragiye mu rukundo niyo ni kava iri positive ndicagenda ndiko ndagenda ndagubambwe about video umva dukenera gusiga ibintu byiza kandi biri positive gusumba ibindi biri negative bizo abantu banditse izina ryacu bazoza babona bakatubona uko twigwo tutari kuko twe turi serious sana very serious byagenze gute kugira wumve ko Nice Sky yogaragara muri rya ndirimbo wakoze indirimbo mu maso yawe mbega wamuyumviriye indirimbo warahejeje kuyikora cyane imbere yuko indirimbo yandika waravuze uti iyi ndirimbo shaka ndirimbe na cyane ko wavuze yuko ari indirimbo iri romantique cyane n'ijya mbere uririmba indirimbo iri romantique cyane nk'ijya wamwiyumviriye uri kurayandika utarayandika cyangwa warahejeje kuyandika warahejeje no gukora audio abete jewe
ntabeshe aha tuko twumvizwa n'abantu benshi cyane gose niba hari ibihe birebire nagiyemo by'urukundo naho ejo nopfa cyangwa nkagenda bifise ikibanza kinini ibyo no mu mama kwe urumva ari ndanditse ku rukundo acaza direct kuko ibyo bihe byose urumva nawe nyine arabizi ko ihari kandi urumva ko no kubyactinga ibintu bitasura kugora kuko biba biri true si ibintu uri kuriyigisha bigirisha ni habitude to indirimbo nani amajambo yayo ni positive yani ni positive yani si deception n'urukundo ruri positive tuvuge yuko none munsi urukundo rwa BAIN TURO na Nice Sky ruri positive nuko biri mu ndirimbo nirupfa kawadi umuntu umukunda ushobora kwihama impamvu nyinshi zo kumva yuko uvuga contraire y'ibyo ariko n'ubundi umukunda nyine nice amashugo yanje barayampaye nigiki cyatumye wumva uko BAIN TURO aguhamagaye mu ndirimbo utora raba ku ruhande n'akanya na gatoya direct woba wagiye mukayikorana nko mu video vixen Drizzy kuri iyi si hariho icyo no kwita memories no hariho ibihe ucamwo hari ibihe ucanamwo n'umuntu Drizzy amuvuga uti service yose ishoboka yo nsaba no imuha par exemple nk'amaboko yakugaburiye Drizzy ushonje uwo muntu agusabye ibyo kurya wabimye bikunda so nta shwa nari mfise kandi sinari mfise kwanga urazi ko namandi ko ndavuga ko nari nabihagaritse ariko cette fois-ci byansumbije ingufu byagusumbije kimwe byandushije kimwe yabikubwiye indirimbo utarayumva cyangwa yabikubwiye umaze kuyumva yabimbwiye deja igihe yandika twari kumwe ariko arandika arambwira ati ndagiye muri studio après 2 jours acarama amagara ambwira ati ndashaka ko dukora video y'irya ndirimbo nahijeje kuyikora ndamubwira ati bon ko byihuse gose en fait sindamumenyereye yanyarutse ibintu Holland ko byihuse gose umuntu ari serious kandi birihuta negezwa kwisohora rukome indirimbo yayanditse muri kumwe urumva no mu buzima busanzwe nyene ni bon ambwira ati ngo twicarane duhana amayide y'ukuntu ushaka gusa muri iyi video ndabura umwanya uraza akazi kacu ariko quand même ndakubwire ngo indirimbo nk'ikiyumva gusa nayumvise umuntu ariko arayikompoza ariko arandika nk'ikiyumva gusa navuze ati da my song taha n'ukuntu uzagitinga ndabibona iyi ni gwanje twara he ntibaze kunyikira ibintu hagira umuntu anyononera ibintu iyi ni gwanje uyime ndayifatire mu biganza BAIN TURO watubwiye ngo iyi ni indirimbo ya mbere romantique ubusohora bon iri deep iri deep cyane inspiration y'indirimbo yavuye he muri ubu buzima nyene bw'urukundo atari kwa Nice ahandi ucabahe none hora ko bisa naye kabisa isa naye asa nawe ni wanje indirimbo ni wanje meka meme y'abantu n'abakunzi b'umuziki n'ubundi BAIN TURO novuga indirimbo mu maso yawe ni indirimbo novuga yuko iri kiragarukana BAIN TURO muri speed iri kiragarukana icyizere mu bafana ba BAIN TURO ni indirimbo novuga yuko tutari tumenyereye cyane nk'uko wabivuze kuri BAIN TURO kuririmba indirimbo iri romantique nk'uko bishitse abafana bakagusaba ubaririmbire iyindi twitege yuko BAIN TURO agiye kubandanya turirimbira indirimbo ziri romantique nk'izi ndibaza nko muri iki gihe hoho urukundo rugira runyice muri make ururimo ndonarupfira ni BAIN TURO akunda kugarukana ijambo muri iyi minsi gupfa nzorupfiramwo yogira iki mba n'urukundo kazorupfira aho bifatanye na post yigeze gushira kuri Facebook le 4 mai cyari tarike 4 z'ukwa gatanu yanditse ati ndabizi ko iyo ngwara itazotuma marana namwe igihe kirekire nakayemoji ko gushavura canke kameze nk'agasinziriye ariko byibuze reka ngende sinzi ibyo muzosigara munyibukirako BAIN TURO ayo majambo avuze iki nari maze kubisigura cyane kandi
akenshi ibiganiro ndiko ndacamo byose tuje muri nosije tuza gusanga aba bantu twari tugira tunezereze baca bababara ariko abakunzi bashaka kumva aya majambo bavuze icyo asigura nibyo ariko aranatahuritse ukaba daha twese turi biziga bigenda yes ariko birababaza cyane mu gihe utanguye kwiha limite icyo kintu kandi bitera uburibwe bwinshi biraruhisha kuvyakira kubera uba wumva uburibwe muri wewe kubera Imana irafise ibanga ryayo yadushize mu mibiri yacu umuntu wese usanga afise ukuntu yiyumva nicyo gituma navuze ati ifo yuko ko ndonse ako ka notification k'Imana mbe positive cyane cause ntawe ubaza umunsi n'isaha ntawe ubaza umunsi ikintu muto kwirengagiza I'm sick man ariko iyo ngwara ni yahe naranze kuyivugira kuri media kuko nanjye ntago nobana nabyo ndiko ndayivugira ariko nk'umuntu agize amahirwe tukaba tupowishanije afise umuhamagaro wo kunyumviriza shaka kumubwira bimwe ariko ngaha kuri media naje ntago no kuyumva fresh kabisa Turo uno munsi tuje gukora promotion y'indirimbo mu maso yawe gerageza rero wumve yuko umuntu wese ariko aratwumviriza mubwira uti burya indirimbo yarangoye gukora canke ntiyangoye indirimbo amajambo arimo naya indirimbo igituma nayanditse wakivuze ariko wumve yuko wogira ijambo ubwiye umuntu ariko aradukurikirana kugira abandanye agaruka gukunda indirimbo nk'akajambo wowe utarigera uvuga ahantu na hamwe gira arushirize gukunda indirimbo mu maso yawe akajambo naravuga akajambo gashasha koko bakundisha indirimbo novugi ndabuze icyo mvuga yes reka ntange umurongo kwanza reka ntange umurongo ku bantu bariko baradukurikirana 67 310 000 maze utelefone utubwire mbega indirimbo ya Benturo antuka ndabizi yuko atamuntu numwe yumviriza PJ Classic FM atarayumva kuko tuyivuza kenshi tuyibabwira kenshi Allo oui ni sawa Allo oui ni sawa sawa meze neza ndashima nde tuvugana ari he Provisi mu Ngagara Clove mu Ngagara muratwumva ni bien akwere mwaduhenze ni mwatubwiye neza kiganiro kiseza tumvirije bariko barabihinyanyura kuri FM hari utuntu tumwe bariko baragira hari ibice bimwe bane muturabire kweri basi duvuye turonka kasi sport zone basi biriko birahinyanyurwa nta kibazo sawa Trizi hamuno yandikiye ngo shaka Benturo umuririmbire verse ya kabiri muri mu maso yawe mu masegonda make gusa uba feelingishe ka verse ka kabiri twicaye munsi ya cyagiti tuvugana amakuru y'ejo hariho n'ahantu nahise yaririmbye namubonye ku minwa kundeba tekana nkiri ku isi ufise ndarema ariko karimo amajambo atahuritse hajya ahantu nahise yaririmbye akubita iminwa ni nahise nakubise iminwa canke nararirimbye yawe kwabaye nyene gukora style nyene y'iminwa biroroshe gutahura faster hajya nyene kuri umucuru tukwisi ko nakora ku kanaririmbe mu maso yawe zanda kugira ntitubicisha inyota abantu bariko baradukurikirana turirimbira karofre nyene nyene bien twagiye cyanda itangure tu tangura naje izuba riserutse kwijuru umucyo w'izahabu mu bicu mu mwonga inyoni ziraririmba
urukundo ruratangira tugende buke buke musozi ibihe byiza by'ubuzima bitwubakire ejo heza mu rukundo rutazorangira mu maso yawe heza ndabona indoto zahindutse inyenyeri niyo twafatana amaboko uru rukundo ma tuzosazana. Turo. Uno munsi reka ndakubwira yuko uno munsi twari muri promotion y'indirimbo fisi ibintu byinshi shaka kukubaza ariko nyemerere ndakubwire yuko undi munsi nzoguhamagara tuganire andehoro y'iyi ndirimbo tuganire ibindi bintu ntuniganwe ijambo. Nice. Mu masegonda makeyi gusa tubwire cyangwa ubwire abandi bantu bariko baradukurikirana cyangwa abandi baririmbyi bariko baradukurikirana BAIN TURO n'umuntu ameze gute iyo ariko arandika indirimbo bimusaba umwanya ungana gute mbega nimba ari mwinshi ni kubera ko aba ari umwanya mwinshi mbega nimba ari umwanya muto n'iryari bimusaba umwanya muto bimusaba umwanya muto kubera iki n'iryari bimusaba umwanya muto ni umwanya muto kubera umwanya munini utari kararondera beat amaze kumva beat umwanya muto yicana abatanguye kwandika bisigura ko yandika afise beat ahubwo ntiyandika Darazira ndakwibira akabanga ntiyandika guma avuga utujambo kandi yibagira araririmba agasubiramwe agasubira ntiyibagira kandi ntiyandika na hamwe aho kenshi wasanga ari James akazi ko kwandika kugira ntiyibagire basi amaze kwandika indirimbo zingahe muri kumwe nyinshi Idris ni nyinshi antuka zirashika nka zine nakaye kajambo bamubwira wewe ata donc kucerekeye umuziki wiwe masegonda nk'atatu gusa gira akajambo mubwira BAIN TURO urashoboye urakaze mukuru wanje antuka deuxièmement t'es talentueux cyane kandi imbere ni heza naho umuharura ngo ejo ngo ubuzima burahagarara canke ngo ejo ngo umuntu arataha ariko je ndazi ko gifise imyaka myinshi bro. Muriri yeah Turo yo cyumva shaka akajambo ka nyuma ubwira abantu bariko baradukurikirana kugira akaryoshe negahora mwitama akajambo ka nyuma ubwira abantu bariko baradukurikirana maze cyo tubandanya tunabakundisha n'indirimbo yacu mu biganiro byinshi bya PJ Classic FM kenshi kabaho kwanza premièrement ndabaye touché kaye ibyo yama yabikubwiye tubwirira ko akajambo ibyo nabyo ndabaye touché akajambo nobwira abantu nuko nta kindi kintu gisumba gusa indirimbo ni yabo naririmbiye bo saba ko bayifata nk'iyabo bakayifata nk'irigi ahantu hose indirimbo ikunda kwishika umuntu wese agira uruhara mu kwishikana kandi ikindi nacyo ndabakunda cyane ibi byose ndirimba nago ndaziririmba indirimbo kugira ndazishyire mu microphone ndaziririmbira bonyene reka ndakubwire ko promotion canke kuvuzwa ndavuga power play kuri PJ Classic FM sanzo yifise papa murakoze cyane kandi sinabwo bwa mbere mu bikoze twama twabikoze novuga ngo ndabashimire sinone ndakubwire ko support uyifise thanks so much kabisa Turo twakoranye neza cyane tuzosubira uwundi munsi nzoba mpari turamukirize birafa hariya indirimbo sava pananje ijya yankozeko nice it was a good time antuka chubandanya hariya kwa Mutamanye nawe ego tubateramishe ku mwanya n'ibiri ku mwanya hariya kuri Star Times na Canal please kabisa nuko byari bimeze rero nice money yo tuzosubire ku munsi wa mbere mademoiselle canke sister wanje ni madame
tuzosubire ku munsi wa mbere ibyo ntabyo Sange ni mama bizoza. ni madame tuzosubire ku munsi wa mbere yego umunsi wa mbere imana niyo yabishaka yego Calvin byari byiza gukorana nawe papa tuzosubire ku munsi wa mbere Bimeze neza byari biryoshye cyane gukorana namwe byari biryoshye cyane kwakira BAIN TURO na Naskai Antuka. kandi abashimire cyane mwakoze kuza mwakoze namwe kutwumviza abafanzi ba PJ Classic FM na 7.3 ni radio y'umunezero kandi avuga ati ciao ciao Evariste Rironga avuga ati nakunze BAIN TURO akiri muri Empire Avenue ndamuguye mu nda cyane ndamukunda cyane yubakwe Sante sana yakumvise ariko reka nakubwira yuko akanyana kanya imbere y'akanyasa kanya n'inyuma y'akanyasa kanya ndabwira ko tuzosubira mu kiganiro Classic Vibes ku munsi wa mbere